umugambi washoboye kuba uwa mbere muri rino higanwa. Maintenant, je vais proclamer la première place dans cette compétition. Alors, la première place est dédiée à monsieur nyenchwe mu binkundiye nagomba cyo tushikiriza ama projet cyo duhera kuri projet igira gatatu. Alors on va commencer par le projet qui a occupé la 3e place parmi les 10 projets qu'on nous a présentés. Alors, le moment est venu, le moment tant attendu par beaucoup de jeunes qui sont ici. J'ai l'honneur de présenter la 3e place dans cette compétition et est occupée par le projet de monsieur Jackson Saviyumva qui travaille dans l'agribusiness. Jackson Saviyumva, 3e place. Alors, applaudissements pour Jackson Saviyumva. Beaucoup d'applaudissements pour lui. nuko ikindi kibaza cya gatatu mwabonye ko ari Dr Jackson aronse agashimo k'imiliyoni 10 z'amarundi. yarafise umugambi wo gukora ifumbire y'amaganga y'inkwavu. Mbega uwa kabiri ninde umuha amashi menshi? Nuko nyene icubahiro akaba aramushikiriza agashimwe. Sivyo gusa nutahuko n'igiseke utahugabanya. Abahinga mu gufyatura agafoto babafyatura agafoto banyaragase kuko ibintu bisanzwe. Uwakurikira ikibanza ca kabiri. Merci beaucoup MC. Alors maintenant je vais proclamer la 2e place. La 2e place dans cette compétition a été dédiée au... Vous croyez que c'est à qui? Alors c'est au club Indanga Burundi. Umugwi ndagakaranga Indanga Burundi utwaye ikibanza cya kabiri. Ikibanza cya kabiri gitwaye Indanga Burundi. Banyaragase dukurikiza umwanya. La 2e place est occupée par la troupe culturelle Indanga Burundi. Nous vous rappelons que dans leur projet, il y avait l'établissement d'un studio pour la production de tout ce qui est culturel. Toutes les productions culturelles. Vos applaudissements pour la troupe culturelle Indanga Burundi. Nuko bagomba bafyatura agafoto. Uyu n'umugwi wahereye ku iparuwase baza gusenga. None naho amasengesho yabo yatumye tugumana karanga. Baronse agashimo k'imiliyoni 15. Bafise indirimbo zikozwe mu mujya. Aho wumva iningiti murayumva nk'indirimbo yabo. Mukumva indirimbo ziri mu karanga k'iwacu. N'umugwi usanzwe ukora byinshi mu guteramisha abantu mu manza zanyu, haba amadote, amamariage. Barabyina, baravuza ingoma, mubongera amashi menshi. Mbega uwa mbere aza kuba ari inde inyuma ya Dr Jackson? Havuye uwa kabiri umugwi Indanga Burundi. Uwa mbere ninde? Reka twumvirize uwurongoye jury. Ndabasabye rero mwese munize amatwi kugira ngo twumvirize umugambi washoboye kuba uwa mbere muri rino higanwa.
Maintenant, je vais proclamer la première place dans cette compétition. Alors, la première place est dédiée à Monsieur Bosco Nzisabira. Monsieur Bosco Nzisabira, qui travaille dans l'hydroélectricité. Monsieur Bosco niwe aronse ikibanza ca mbere dans cette 4e édition de Inkerebutsi Day. Muri mu mugambi wo kujanye n'ivyo gukwiragiza hose umuyagankuba. Amashi yanyu menshi menshi. Amashi menshi mubise ko mu rugomero rw'iwiwe nta delestage ibaho mumwagara yandi mashi menshi labimwe vyagokina wakagwirazimika ni 0 delestage. Miliyoni 20 amafaranga y'amarundi niyo ashoboye kubatahukanye. N'uyu numvise umugambi nyaritumarira twubaho yati koresha impano yawe. Mu mpano yiwe yarakoze urugomero maze abana barabitora mu ishure kubera batareka kwiga mu ijoro. Ubu ikibano kiriko kiteza imbere. Mbega abahinga badufashe bace badufasha agafoto abana batatu bose ngira wavyumvise Uriel aho yuko Dr. Jackson atwaye ikibanza ca gatatu n'agaciro k'imiliyoni 10. Umugwi ndagakaranga indanga Burundi baba bagaragaza iminsi yose ko karanga bagashize imbere babaye abakabiri baronse 2015. Uwa mbere mwamumvise ko ari Bosco. Badufashe rero bace badufyatura agafoto. Ibi ni bisanzwe dushimira n'icubahiro we yatuguriye amaso raba dusigaye dukora ingomero ivyene. Nos félicitations aux 3 gagnants ainsi qu'aux 10 lauréats qui ont participé dans cette 4e édition de Inkerebutsi, qui vont maintenant prendre une photo avec son excellence. Vos applaudissements pour nos 3 gagnants de ce soir. Bariko barafyatura agafoto n'uyu n'umusaruro wa nyir'icubahiro ugwaruka twarahiriwe. Umuvyeyi yamaduha ibakwe yamavuga ati mugwaruka ndabona mugikomeye none raba dusigaye dukora ingomero. Nyir'icubahiro urakamererwa neza kuko aho dushise n'ukuri mwaradukanuje amaso.